mu gutsimbataza intahe yo kwikukira dushigikira ikigo OBR kimaze imyaka 10 gikora mu kurushiriza gutanga neza amakori n'amatagisi. Niteka ridasanzwe ku batanga kori n'ikigo OBR ku murimo mwiza bakora bafatanye mu nda ngo igihugu cyacu ciza c'u Burundi gitera imbere mu gutanga no mu gutororokanya amakori, ayo nayo agaheza agaha leta uburyo bwo kurangura imigambi y'iterambere yiyemeje. Iyo migambi y'iterambere ikaba irangurirwa abarundi n'Uburundi. Abatanga kori bari kumwe n'ikigo OBR n'urunani tubona rudasanzwe mu buzima bw'igihugu, bamwe mu gutanga amakori abandi mu kuyegeranya, basenyera ku mugozi umwe kugira igihugu gishobore kurangura imigambi igiteza imbere. Ikigo OBR rero kuva gishinzwe haraheze imyaka 10 cyafashe ingendo nziza yo gufata abatanga kori nk'abanywanyi nk'abagenzi. Uko gukorana mu mwumvikano tubibonera muri ibi bikurikira. Ubwa mbere ku mwimbu w'amakori n'amatagisi aja mu kigega ca leta wagumye wiyongera ku mwaka kuva mu mwaka w'2009 gushika uno munsi. Ubwa kabiri ku myidogo n'amatati hagati y'ikigo OBR n'abatanga kori bigenda bigabanuka. Ubwa gatatu ku gitigiri c'abatanga kori baguma bava mu furi mu gihugu cose bakaja gukorera ahabona kandi bagatanga amakori kugira ngo bashigikire iterambere ry'igihugu cyabo. Sikera cyane gushika ejo bundi mu mwaka wa 2014 leta y'u Burundi yaronswa ibice 60% by'uburyo yakoresha nk'imfashanyo z'amakungu kugira ishobore kurangura ibikorwa byayo, nayo igaheze karondera ibice 40 gusa kwijana. Ariko ubu turi ngaha turiko turigina imyaka 10 iheze ikigo OBR gishinzwe, ibice birenga 80% vy'uburyo leta iri kirakoresha buva hagati mu gihugu bwegeranijwe n'abakozi b'ikigo OBR. Bitworeka rero kwizera ko mu minsi ya vuba tugiye gushika ku bice 100% vy'uburyo bwose leta ikenera mu kurangura imirimo ya misi yose. Nitworangiza tudasubiye gushimira no gukeza abatanga kori benshi batanga amakori uko amategeko abibasaba. Uyu munsi ni wa mwebwe mwese ni wa twebwe twese dutanga ikori atagahato. Nuwo kwibutsa uruhara ntangere mufise muri iki gihugu. Ariko uyu munsi ntusigura ko nabo bishika ntibatanga amakori ku gihe kandi nk'uko bitegerejwe atarabatanga kori. Habe namba twifuza ko twese uyu munsi wotuma dukubitiza agatima mpembero tukirimbura tuti mbega none nobandi mu bubaka iki gihugu biciye mu gutanga ikori atagahato, kugira twese tumenye ko ugutanga ikori rya leta bidatera ubuhomba, ko gutanga ikori atari agakandamizo ahubwo ari iteka ry'umwene gihugu akunda igihugu ciwe. Mu gutsimbataza intahe yo kwikukira dushigikira ikigo OBR kimaze imyaka 10 gikora mu kurushiriza gutanga neza amakori n'amatagisi.